baburanira batatu Janvier Girukwishaka icariho c'umushikiriza manza wa Republika mu ntara ya Bubanza yarengutse mu rubanza rw'ikibiriraho imbere ya sentare ijejwe kugwanya igiturire mu gisagara ca Bujumbura. Umushikiriza manza mukuru wa Republika yamwagirije kwakira igiturire c'amafaranga 400 yakiriye kugira ngo afashe muri dossier yari yafunze abasore batatu, umwe yagirizwa gutera inda umwigeme, abandi babiri bagirizwa kuyikorora. Mu kwisigura ku caha yagirizwa, Janvier Girukwishaka yabwiye sentare ko yagize agatima ko gufasha kugira ngo abo basore bave mu ibohero, mu nyuma arabivamo. Ayo mahera nayo yagirizwa ko yakiriye, akavuga ko yayakiriye ahereje kugurisha umuceri na mwene wabo uwo yarafunzwe yagirizwa gutera inda umwigeme. Inyuma y'imburano zirezire, umushikiriza manza mukuru wa Republika yasabiye Janvier Girukwishaka igihano co gufungwa imyaka 5 n'ihadabu y'amafaranga 500. Ico cyaha rero gitekanijwe n'ingingo 54 y'umutegeko ihana abagiturire n'ibindi byaha bijanye. Aha rero uko twamaze kubishikiriza ibi vyemeza twabishikirije sentare kandi twemeza ko banyuzwe n'amasura yazanye wumvise ko atakintazi ivyerekeye ivyo turiko turamukurikirana. Tugasaba rero yuko sentare yobona ko icaha cakozwe ikamuhana ikurikije amategeko, ikamuha umunyoro w'imyaka 5 n'ihadabu y'ibihumbi 500. Bizoba ari ubutungane. Amafaranga 15,000 vyafashwe bikaja mu kigega cy'igihugu yaramuka yagiriye bigafasha mu kuriha ihadabu tukamusabira kuzoba ubutungane. Janvier Girukwishaka n'abashingwa manza biwe basozereye imburano basaba sentare ko yocira inkoni ngufi uwo baburanira. Nakuwa sentare rero nkuko yaburanye yemera icaha ciyo tentative, tusaba yuko nyakuwa sentare mumufasha akaronka le bénéfice du prescrit de l'article 312. Iyo article 312 ya code de procédure pénale iraha uburenganzira umucamanza yuko ashobora kuja munsi y'igihano gitegekanijwe mu gihe uburana yaburanye yemera icaha. Tukamusabira yuko yo kwihanura nkuko yabivuze yuko nawe nyene avuga ati narakosheje ndasavye imbabazi uzoba ari ubutungane mwakoze. Nyuma yo kumviriza impande zose, sentare ijejwe kugwanya igiturire yaciye ishira urwo rubanza mu mwiherero rukazosomwa ku igenekerezo rya 17 Myandagaro umwaka wa 2020. Bizosomwa itariki 17 z'ukwezi. Umwe mu baburanira Janvier Girukwishaka, Maître Emmanuel Burakuvye, yashimye muri rusangi uko urwo rubanza rwaburanishijwe, akizera ko sentare izogabaniriza igihano uwo baburanira nkuko babisavye. Kuno rubanza twabonye yuko sentare yagerageje gutohoza kugira ngo ukuri kuja habona, bamuhaye akaryo gakwiye kugira ngo yisegure kuvyo umushikiriza manza mukuru amukurikiranako, hama ivyo yemeye yerekanye amakosa yakoze ayariyo no kunta yemera, hama ivyo atakoze navyo nkuko mwayibonye twashikirije yuko ivyo wonya tutavyemera. Hama turasaba sentare yuko uwo muciri inkoni ngufi kuvyerekeye kuvyo yakoze yemera. Ico yemera aremera yuko bajya abantu bamuroniye koko kugira ngo barabe yuko yobavugira ko arasanzwe ariko arakora dossier. Mugabo yarageze hagati arabona yuko bidakwiye yuko yobandanya kuri iyo nzira, hama ashima kutabibandanya. Mugabo ico twabonye coco nuko babonye ama message bari bamaze kumwandikira bakabona yuko nabo nyene bibakora ko bashimye yuko bomwitanga kugira ngo ahanwe. Ico gituma mubona yuko ajya amafaranga bahavuye bakayarondera bakayazana bakaza bayafotoye kugira ngo bikunde yuko ayakira hama bace bamufatisha. Mugabo kugira ngo bikunde yuko ayakira, mwabonye nkuko twabisiguye yuko bahavuye bahindura bavuga bati tugurira umuceri kugira ngo bikunde ntagire impungenge yuko yo kwakira ayo mahera. Mugabo biraboneka yuko bashimye guca kuri ivyo vy'umuceri kugira ngo ayo mahera yakire hama bace bamufatisha. Turashima yuko urubanza rwagenze neza, naho hoba hariho tutagenze neza nitwotuma tudashima. Mugabo ivyerekeye igihano bamusabiye n'ukuntu yohanwa,
twasiguye turasigura dukurikije amategeko twibaza yuko sentare yatwumvise kanatsinda nta ukoma amashi ngo bakubite kw'intoki